Oh, Jesse ni sawa kuri se ndafungura. Ubundi bwo iba sawa yo tufunguye wafunguye no vuga ati ni sawa. Utarafungura rega ne atari usanga ari daje. Ariko mbo no vuga ati je biragenda. Biragenda kabisa. Yego. Okay. Ndashaka kukubaza ni kiki twashaka kuganira na ibibazo byinshi ndashaka kukubaza abantu benshi bashaka kumenya. Ndashaka kubaza ni ryari wamenye yuko ufise iyo mpano. Yugutwenza abantu kugira umutwengeje abantu. Je nakubwira yuko kuguha itariki no kwezi n'umwaka vyongora. Kubera ko nagiye ntwenza abantu kuva kera kuva nkiri muri primaire je nakunda gutweza abantu abanyeshuri twigana yego nabati ndibuka brage naho nkunda gutera cyane naho nkunda gushikiriza abanyeshuri twigana muri primaire nakunda kuvuga ngo nakunda kuba umupatiri cyane nakunda kuba umupatiri gose kandi sinzi ukuntu byageze kwa ntizi seminari kabisa hanyuma kandi nakunda gutera inkuru hari inkuru ati isuguru yigiye kuresha hajya isuguru yigiye kuresha yagiye kuresha inyana hajya ivuga mu Giswahili abantu benshi ariko abantu urumva iragenda ikegera inuzeye inyana ikegera kitakwibira ngo pekenya 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 tkote tkote hama rero inyana nayo hajya igashika umuryango ego cyane urumva bari ibintu bikomeye cyane kandi nufisa gusaba amazina menshi batubwira amazina ufise amazina y'uwanje ni menshi nyene hari ayo nahawe na papa yavyaye akaba nahawe na sokuru na sokuruza na nyokuru na nyokuruza hama kandi ikindi kintu bomenya burya hariho data hakaba na dawe ivyo rubizi na dawe oya si bimwe reka ndabazigurire ku isanzwe abantu benshi usanga bigira abarundi karata kirundi bazi niyo problem abantu dufise usanga abantu bahengamye nyene nawe ugasanga wahengamye urano nko ufise inzobe ugasanga urirabura kubera guhengama ariko rero data tuvuga tuti data wa twese uri mwijuru izina ryawe ni ryubahwe no kuvuga data ni Imana dawe nawe nujya yamvyaye ujya niwe dawe ego cyane sinzi ko rekindi kibazo ufise ukambaza kuko ndi ngaha ayo kuyakubwira taweza nk'ubu ntarajya vraiment ntarafungura neza kungora birangora cyane yego amazina yanje ni Chiba ngo Kolomboka Chimpunga Kambembe Kambuzi Kamberembere Ulinga Nkoyo Rubakasi Rubambila Yusufu Salumu Jiblile Panzubaze Machense Maresha toujours Fadisa Liasi Mukurukuru. Kibazo nashaka kukubaza Mukurukuru nashaka kukubaza n'uyu mukobwa ukunda ndavuga bameze gute bameze gute bo ikintu cya mbere abantu baraduhenda bakatubwira ngo bakunda ngo umukobwa afite umutima mwiza wawe winjiye indani ukaraba umutima kuntu usa ukuntu ngana mbega umenya ko ari mwiza gute niho abantu baduhenda je nikundira umukobwa afite ibisusu gusa afise igisusu vraiment atagira ingidi wape nga wewe nta kibanza ufise wanje kweri urumva je nkunda babandi uri kurabona ariko aratambuka umengo namazi atekeye misashi ubona amazi urabibona cyane ni mu gisari bavuga bati kosa suru patenze gebe ndo inashitwaga batu wewe noco vyumva none suko ivyingeso uzobibona mu nyuma byo bintu vy'ingeso kuko reka murashaka kubonana mu misi ya mbere akakwereka yuko ari sage très calme très sérieuse ugasanga avuga amajambo make aritonda akubonye mu kugutunda gafuka magero dovadio tinono duhaye na petite sœur wa Bikira Maria nawe shwi reka rero mushikane reri wawe sha reka umushikani wawe atangura kwa iryo shano ngo ntiwamwe iwacu tude ngo iwacu twarajya ngo twarambara urimeze neza ngo mariye iki ngo marika atari kuranga uhita amakofe batari kurataha ijoro kumba aho naho shawiri uratembera wateze tukurarondera so yiwe uravyumva mugaga citakutukarirwa dusanga abantu bariko baravuga ngo uraba umutima urabaguta winjiramo indani cyo mbere umusenya nirabira ibitigo ibitigo urabibona none wumva uraba umutima gute umutima urawubona none igitugu cyubona gute aho rero igitugu tumugenda haje babazi nka ukaraba atingira agatigu keza ngaho tuvanga neze n'umushishito w'intumba aho rero cyenda gutaho yego cyane untahuye muhira
Okay, sawa. Ariko nawe ni woroshe cyane gose urumva ibintu bice bigenda ni pengereza. Auro areka turaba. Ego shani teke. Mukurukuru sha uratwenza kabisa. Oya. Urazi gituma natwenza ni kubera ko kenshi ndakubwira bibwira ndaza kukubwira hari ikintu mwe mu Imana cyanyibutsa ndaza kubikubwira mu nyuma rega hanye turi babiri ngaha Imana yiri ngaha hagati ashitana ipembeni hari yani mugani hari hande yiwanje oya hari hande yiwawe akia oya nta uhari toka mwajina la Yesu toka siko nakimbia hinguri yagize bene mubona namirukanye wewe nturi muri mwemo uzazubaza jewe rero jengera na mwemo turamubona cyane gose igaje yego cyane gose kuko je sanzwe uri umukozi w'Imana yego Imana barayibona baravugana nayo bakaganira cyane cyane yo turuhutse ababa n'ivy'Imana bakorera ni nka wewe umukristo ariko twego abakozi bayo turabonana mwijoro ati ejo uzabigishe muri Matayo kugira ngo batingeso zabo maze wigishe muri Mariko uravyumva wigishe muri Luka kugira ngo baruke ivyaha byabo kandi wigishe muri Yobu kugira ngo bayobore mu nzira zabo bari mu haleluya amajambo nkayo sinzi ko rusanzwe yazi utegere mukozi w'Imana ntushobora kubimenya ntushobora kubitahura nagiye nsengera abantu benshi barakizwa abandi barihana bakira ubutumwa bwiza ubuduhanye baranshingira intahe bakavuga ati uhabwe icyubahiro mukozi w'Imana kandi bakanezerwa cyane nuko nawe nuno munsi nako turi kumwe avuga kuja kuva ngaho wahezagiwe wakiriwe mpemo w'Imana watagase wagize inzobe nyinshi haleluya eka cyane gose Mukurukuru gezaho nukururanwenge oya nukuri kw'Imana wihangane gatoya none ntiwaje gututwenge dushaka gutwenge birimwo ikintu cya mbere washize imbere niki inda mego sha oya nakubwiye ko waje gufungura cyebwe ko cyashize imbere inda niri imbere none je singiye turatandukanye ibintu dada rero gufungura hakaba ninda oya none nyuma we hari iki none se none ntaje ego sha mwabakobwa mufise inzobe muze mubandanye muganira n'abantu cyane abantu birabura mbega nshuti yanje wagize inzobe kubera itomate woba wariye canke naho yobara makaroti canke amavuta y'amamesa. Murakoze cyane rero, bye bye, nanje nagushimiye cyane, tuzobonana Imana ibikunze sibyo none? Yego Imana ibishatse sibyo? Yego cyane, tuzobonana je ndavyizeye. Mugabo kandi nagenda kubwire, muze muragenda neza ubusuma bwa kazi. Ubusuma burakaze. Hari saha umengo zari sazinga sinzibona neza. Muga hari kumuhingamo. Jewe nakwiye ko nganira n'Imana. Nagira ndakubwire yuko umumarayika Gabriel yafashe umusuma agiye kwibikwe ukwezi. Barafashe umusuma agiye kwiba ukwezi mwijoro. Nibo bamufashe umusuma. Bace bamuhana barafunzwe mu purgatori. Zozidufasha. Mwabakobwa mufise inzobe. Muze mubandanye muganira n'abantu. Cyane abantu birabura. Mbega nshuti yanje wagize inzobe. Kubera itomate woba wariye. Canke naho yobara makaroti.
canke amavuta y'amamesa.